hari uganda ko yabuze ivyiwe urumva nk'uwahishije ivyiwe yabuze atashaka kandi by'ukuri giturumbuka hariho kandi abagandara kubera bahebwe canke bahemukiwe mu rukundo hariho abagandara kubera batandukanye nabo bakunda aho turavuga nk'abana n'abavyeyi hariho rero n'abagandara kubwo kugandarira ikintu kanaka wari witeze utaronse ariko akunda kuvuga ngo nabaye deception ngo nahemukiwe muri ko guhemukirwa ikamuvuna umutima muri ko kumuvuna umutima naho muri ico kiringo agafata umwanya wo kukigandarira Kazoza FM be your own boss. Reka tubaramutse mwebwe mwese muri ko murakurikira ibiganiro bya Kazoza FM tubaha ikaze mu kiganiro nabacu ni kiganiro nkuko muhejeje kuvyumva mu ndanzi kiganiro kibagira kubijanye ni namagara meza yo mu mutwe ni kiganiro nkuko biri mwama muri ko murashikirizwa na jewe nyene Linda Bushasha nkabandi kumwe ku rundi ruhande na Alain Joseph Hatungimana ndakuramutse ndakuramukije Linda meze neza ndashima Imana ndayibona ni kiganiro rero kandi twama turiko turayaga ku bigiye bitandukanye muti none uno munsi tuza kuba tuyaga kuki uno munsi tuza kuyaga kugandara murabizi yuko iyo umuntu yabuze uwiwe hari gihe aca ajamwo ubwo nyene ico gihe naco sikindi aba ari gihe cyo kugandara kugira ngo ashobore guca asubira mu mirimo yiwe ya misi yose inyuma y'ico kiringo ubu rero n'umunsi nico tuza kuba tuyaga ko mbega kugandara ahanini umuntu avuze kugandara twokumva iki ibyo babi bifise uko bikora ko ku muntu bivanye n'amagara yiwe yo mu mutwe mbega ku magara yiwe yo muri rusangi hoho byo hari ico bishobora konona ngivyo rero bimwe mu byo tuza kuyaga mu kiganiro cyo kuri uno munsi nabacu kandi muri studio tukaba turi kumwe n'abatumire inyuma y'akaruhuko gatoyi turaza kuba tubabwira abatumire turi kumwe abarisha ni ikiganiro nabacu n'abatumire turi kumwe muri studio reka mugenzanje Alain Joseph ashobore kutwakirira abatumire ego ikiganiro ni nabacu ikiganiro tuyagira ku magara meza yo mu mutwe imibereho myiza n'ingendo ibere kugira ngo tugire ubuzima bwiza muri studio dufite abatumire babiri iruhande yanje duhere ku mukenyezi turi kumwe na Dr Gladys Dushime turakuramukije tugana ikaze mu kiganiro yambo neza murakoze kumpa kaze ego mutwidondere byisanzuye ego jewe nitwa Gladys Dushime ndumuganga musanzwe nkora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge benshi bahazi ku izina ryo kwa Rojanti ego ndubatse sabana babiri ego uretse ivyo nsanzwe nkora no mu mugambi nabacu kuvyerekeye ubuvuzi kwinjiza igikorwa cyacu nyamukuru no kwinjiza ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe mu buvuzi busanzwe ego ku rundi ruhande turi kumwe n'umushinga ntahe Zeno Kwizera ndakuramukije Zeno ndakuramukije nanje ndagwana ikaze mu kiganiro nabacu murakoze cyane twidondora nawe nkuko bavuze nitwa Kwizera Zeno ndubatse hanyuma nkaba nize ivy'inyifato mu kazi ka misi yose jewe ndangurira umurimo wanje mu muryango utabana imbere kwahuje nkampagarariye umugambi ufasha ukongera ukaramira abahungabanijwe n'ibihe n'ibiza hamwe n'ibindi bikomere sesereza mutima uwo mugambi urumva nuwirekeye ivy'amagara y'abantu na cyane cyane amagara yo mu mutwe abahungabanye canke abandi bahuye n'ibihe bibatuntuza ku mutima ego ngabo rero abashitsi dufise uyu munsi baza kudufasha guca iganino kuri iki civugo kugandara ndetse mperaho nyene tuvuze kugandara ikigandaro twotahura iki Zeno kugandara tuvuze mu mvugo y'umwuga canke y'ivyo abize ivy'imbagarabwango canke byo gukurikirana ivy'inyifato n'imico n'imigenzo kugandara bifata mu mice ibiri baravuga kugandara nk'ikiringo umuntu amara mu mubabaro mu gahinda ababajwe n'ivyamushikiye ivyo yabuze nimba ari abantu ari ibintu ico kiringamara tugifata nk'ikigandaro hanyuma ikindi baravuga ko ukugandara kandi dushobora kubifata dufatiye ku bimenyetso les réactions umuntu agira muri ico kiringo agandaye bagaheza akavuga ati ibimenyetso agaragaza nibihe byo kugandara murabizi hariho na kera ivyo bagira harimo kwimosha uruhara
hariho n'abandi batanga umwanya w'ikigandaro muri ico kiringo rero ariho novuga ivyo bimenyetso bagira canke ivyo bintu bagaragaza arivyo bavuga ati ujya muntu ko agize kijya kintu uragandaye ko wimosheje gutyo ugandariye nde ariho rero bavuga ko ugandara twivuga mu micibiri hari ikiringo tumara ariho bavuga ngo baragandaye bazoca ku mazi bazoca mu bihunda hanyuma baganduke aho no kuvuga ko hari uwabuze umuntu hanyuma ku batabuze umuntu nabo kuko kugandara bivugwa mu bice myinshi hari abagandara ko babuze abantu hari ugandara ko yabuze ivyiwe urumva nk'uwahishije ivyiwe yabuze atashaka kandi by'ukuri giturumbuka hariho kandi abagandara kubera bahebwe canke bahemukiwe mu rukundo hariho abagandara kubera batandukanye nabo bakunda aho turavuga nk'abana n'abavyeyi hariho rero n'abagandara kubwo kugandarira ikintu kanaka wari witeze utaronse ariko akunda kuvuga ngo nabaye deception ngo nahemukiwe muri uko guhemukirwa yakamuvuna umutima muri uko kumuvuna umutima naho muri ico kiringo agafata umwanya wo kukigandarira abenshi rero mugabo ico dukunda kumva bakunda gufatira ko bafata kugandara nk'uri kuvuga ugandariro wiwe yapfuye muga muri ivyo bindi by'urukundo byo gutakaza ivyawe cyangwa gutakaza abawe no gutandukana benshi ntibakunda kwifata gutyo ego mu kiganiro giheruka umutumire yaratuyagiye kubijanye n'ihahamuka aratubwira yuko ihahamuka riva ku muntu atashoboye kugandarira uwe canke ivyiwe mwebwe Dr Gladys musanzwe muri mu kigo gifasha abasanzwe bagendana ingwara zo mu mutwe mwebwe muvyakira gute ibi vy'ikigandaro tuvuze ikigandaro twotahura iki ahanini nivyo mugenzi wanje Zeno avuze mugabo hari abatwitura mu buvuzi bafise ibimenyetso vyo kugandara uri kurabiraba inyuma wogira ngo hari yindi ngwara ikomeye cyane yagize mugabo bisaba ko umuntu yimba neza kugira ngo ashobore gutora intandaro y'ivyo bimenyetso afise hariho ukugandara kuva koko kwihamu donc ugasanga umuntu yarahahamutse kubera ko bivuye ku kugandara ego umuntu yahamutse kubera ko yagize ikigandaro atakoze ikigandaro ego mbega none mfatiye aho nyene umuntu yahamutse kubera ko atagize ikigandaro hanyuma Zeno yatubwiye ati umuntu ashobora kugandara iyo yabuze uwiwe iyo yabuze ivyiwe canke ariko aca mu bindi bihe mbega none twovuga ko hari ubwoko watubwiye ngo ubwoko bubiri bwo kugandara mbega ni ryari vy'ukuri umuntu yotegejwe kugandara canke iyo gandara gute mu bisanzwe ukugandara ari intambwe abahinga bahuriza ko bavuga bakavuga ati umuntu iyo atakaje ivyiwe iyo yabuze uwiwe iyo yahemukiwe canke ivyo yari yiteze bitabaye ko yavyifuza hari intambwe amwe bavuga zitanu abandi bakavuga ndwi muri izo ntambwe baravuga yuko hari ukuvunika umutima lo shock umuntu akumva ko vy'ukuri yarandutse umutima hanyuma ico kigaca gikurikirwa hariho rero bamwe intambwe yindi kurikira rero nabakubwira ngo yasinemera ko ari byo vyabaye ico twita rodeni umuntu akanka ikintu cyahabaye vy'ukuri mwese murabibona kafato ya sinemera kujya bahambye n'umugabo wanje yopfa kansiga no ukamenya niyo vyemera agacaba muri iyo minsi akabiba mwuko mugabo agaca haza akantu muri we kishavu ukabona yuko uko biri kose arijiriwe ukabona nubwo atemera ko yapfuye urabona ko yahindutse muri we atari uko yahora wona muwazo uti mbega byaba byavuye kuki akenshi rero hariho baca baja mu kabonge depression n'agahinda icyo twita tristesse izo ntambwe yazikurikije neza agatambuka buhoro buhoro bisaba ko banamukurikirana bakamuherekeza acaja kuco twita resignation akavuga ati nta kundi reka ndavyemere ko vyabaye yapfuye baca bavuga ngo uko Imana iduha tutarenze kugura ni kwita kwaka tutagiye itatugishije inama turiko turemera kuko biri kose nako twari gukora yapfuye ndavyemeye ko yapfuye l'acceptation ni ntambwe novuga ikomeye avuga uti nimba vy'ukuri yapfuye nimba yampevye ntiyari uwanje aragiye ndavyakiye ko yagiye nimba vyahiye sinahishije jenyene mwisoko twari benshi reka ndavyakire ko vyahiye bavuga uti none ko vyabaye nokora iki ico twita rétablissement canke reconstruction rero ikibazo warubajije uti mbega umuntu yogandara gute ubwa mbere urumva ko hariho n'ivyo tutamenya ko twogandarira iyo ni intambwe ya mbere mbega ngandari no gandara kuko hariho n'abatuvuza kugandara
na cane cane yavuze ngo batashoboye kugandara ugasanga umuntu ntafise uburenganzira bwo kurira mu gihe yabuze wiwe uriza ukamenga n'igitwengo tugaca tunyukanyuka ibishobisho kuko ibidutuma tumererwa nabi ni ivyo tutashoboye gusohora kera umuntu yapfuye hariho n'abantu bagoye kugandarira tubifate gutyo ntivyoroshe kuko umuntu yabayeho niko apfa ni nako tumugandarira ndaguha akarorero n'umusuma bamufasha ari kwiba bamurasa umunyuguza kurasa umunyuguza ni ukumurasa mu mugongo yari kwiba bagaca mutora icumu ryamugumyemwo bagaca bagenda bakagerageza y'icemezo twese mu kibano turazi ko yari ko ariba hanyuma bagaca bamuyombokana nimba baripfuna nimba bagirane bagatwara mwebwe rero muragandaye muri muhira ubu utamenye ibyabaye urasi ko bavushika bavuga ngo mbega ngo yaragwaye urikurantegera rero iyo umuntu yapfuye mukagwaza mugahebura mukagirane biroroshe kumugandarira n'amajambo muvugwa ko n'amajambo yubaka kuko kera bagandariye umuntu baracana umuriro baravuga ngo bazana udukwi ngo bazana udukwi n'amazi bujumbura biragoye ko ajya amatante dushira mu ipave niba vyoroshe ko umuriro tuwucana autour de sofe iruhande y'uwo muriro abana baba bahari bariko barumviriza amajambo bumviriza yari amajambo yabegereye umuryango amajambo avuga neza umuntu bavuga ati nubwo agiye yari ntore niwe yangize umuntu yarangabiye yaransomesheje yaragizene abana ati nahagiye muri za ntambwe twariko turavuga bavuga ati nubwo agiye yari umugabo ugasanga rero kwa kugandara nakabonge ntikaja kuza kuba rumvuze ko babuze umuntu bashobora kwidentifya ko bavuga ati naje ni nabantu naka nzopfa neza bagaca bavuga ati mbega igihe yapfa vyagenze gote baramusengeye yarasenga yarahamagaye abantu mbere nabo bari bafitaniye akajirya batumvikana yarabahamagaye bariyuzuza ati yarasavye ikigongo naka n'abatari ngahara batumako ugasanga ari ikigandaro kugira ngo kiryoha muri processus y'umuntu ingene yagiye mu rukundo abenshi turibesha ugasanga tunezererwa no gutambukana na naka soprera en compagnie ngende bivuge ku bakiri bato uwo dusohokana twaravuganye neza twaraganiriye yatwenga neza tuganira neza ibiganiro bye numva ndamukunda mugabo nawe kumukunda kuko mu rukundo hari imvugo zibiri inka ifise abakunzi babiri hariho nibande abakunzi b'inka nibande inka ifise abakunzi babiri hariho umuyangayanga akubwiye ati ndakunda inka agacahora n'umworoza zifise igihanga ati ndakunda inka jewe bose bakoresheje ivuga gukunda mugabo wamuyanga yagaciye abandanya ati ibi ndayibaze ivamwe ibikenye byinshi cyane ubundi nawe ati intongi y'abana banywa amata bagize urumva rero no mu rukundo hari igihe bamwe dukundana nk'abayangayanga abandi tukakundana nk'aborozi ugaca usanga rero umwe yakunda nk'umuyangayanga niyo agutakaje ntacyo bimutwara twahereje ngaho rero soprere en compagnie kunezererwa n'umuntu mutambukana ugasanga iyo mugeze kugandara ari ugandara ubundi akamutwenga agiye umenga yaguhemukiye muga ntimwigeze mutambukana intumbero ntiyari imwe rero bisigura ko uvuze ngo umuntu yogandara gute ukugandara ko umuntu guhera n'ingene iyo liaison yari ihari icari kibahuje rero navuze nti ugandarira uwabuze umuntu yarashwe umunyuguza wa musuma n'uwagandariye umuntu yagwaye akaja ku musego mukamuherekeza mukamuha amazi mwese mukamusuhuza n'uwugandariye abantu babiri batambukana abakundana babeshanya biratandukanye n'umuntu mukundana musigaje amezi abiri ngo mugire mariage agaca avuga ati jewe nabivuyemo cakagira atagusezeye akaguheba mu mpisho nka Yozefu kuko bijya n'ivyaheze n'ubira cyane barahebanye burya yagomba kumuheba arayikate atabijamwe yagira muhebe abantu gushiko no munsi batagandaye kuko ivyo bari babayemwo kumbure ntibabifata kumwe hariho nababujijwe uburenganzira bwo kugandara kuko uri hajya ku mpanda bakaguha uburenganzira bwo kurira n'intambwe ya mbere ukiri solo shock warandutse wa mutima nakajya kuko igihome c'ibirorogwe cari kimutima kibanze kikomoroka babandi baza kuganiriza baza guhorosha hahandi novuga rero ni kugandara ni processus n'intambwe si ikintu twavuga ngo uno munsi kirabaye ejo gica gihera bisaba ko hariho n'abakuba hafi bagufasha kubuja muri urwo rugendo ugatera za ntambwe ariko hari ikibazo yarabajije Alain Joseph none umuntu yogandara gute okay haba kuwabuze umuntu haba kuwabuze icakunda canke uwahemukiwe mu rukundo okay ubwa mbere kwemera kugandara Alain no kwemera ko wabuze ubwa mbere natakaje cagiye kandi nabibonye umeze kumenya ko cagiye
kuvuga ko woca wibohera kuri ico cagiye ubwa mbere umaze kwakira ko uwo muntu yagiye ivyo bintu vyagiye ukumva ko nimba vyagiye utegerezwa kubandanya ubaho nimba vyagiye koko jewe ndabaho vyabaho canke bitabaho hanyuma umaze kwemera ko bibaho vyari vyiza ko duheza tukarondera n'icosubirira ivyo bintu mugabo ciza hariho rero baca barondera iyo système de substitution tukarondera ibitari vyo ndabakarorero nko mu rukundo niho bikunda kumera nabi umuntu akaza ngo aje gufasha kugandara mugaga caza guprofita agaca kwitaho mbere akagomba kuja mbere no hejuru y'ivyo wabundi yagukorera babandi bagaca bibaza ngo uyu muntu aje akakwereka urukundo ugaca uti none narinze kuvunika umutima uyu yari hehe ukamenya umumarayika akorotse ijuru atorotse ijuru aje kuguhorosha abo rero ico gihe no kuvunika tuvunika kenshi kuko amenshi ntitwigira dutahura yuko nimba vyabaye no fata umwanya wo kugandara nkarindira nkabanza nkumva ko navyakiriye ubwa mbere dufatiye aho nyene mbega dufatiye aho nyene mbega no nico kigandaro iyo umuntu yabuze nk'akarorero habayeho guhemukirwa mu rukundo ico kigandaro kimara umwanya ungana gute ico kigandaro novuga ko kuko bavuga ngo iyo umuntu yuriye igiti aburira igiti uwuriye kugera kure ni wavunika gusumvya uwundi sivyo ico kirongero kivana na cagihe mwari mumaranye kandi kuko nico twita investissement affectif uregrete ivyo wamubwiye uregrete ivyo mwasangiye uregrete intambwe mwateranye rero nashobora kumbwira yuko umuntu mwari mutambukanye imyaka 2 imyaka 3 ngo mu minsi 2 cyuvuga ngo reje namo ngo namukuye muri jewe no uvuga ko harimo guhanagura buhoro buhoro kwibagira vya bine mwasangiye ukanemera ko nawe nyene hari ivyo vyiza mwabanyemwo ashobora kwera gufashije kuko hari gihaba yarakureze akagufasha guhindura inyifato zitarizo umaze kwemera ko yagiye hanyuma ukemera ko hari ico yakumariye urabona yuko atari we wenyene yari kuri iyo si hari uwundi ashobora kuza rero no kuvuvuze ngo bifatikira ngo kinganiki c'est relatif bivana n'umuntu kuko uko guhemuka gushobora kuba atari ryambere uhemukiwe atari ryambere uhemukiwe no kuvuga ko ari kije ikigarutse gusonga mu kintuze mu nkovu wari ufise uhemukiwe rimwe rero sinova ngo acakira chakwe n'ubuhemukiwe kabiri canke gatatu ari usanga ari babuhiye inkoni batewe uwinyana kenshi hariho n'abaca bafata ingingo mbere ntibanagandare bagaca bafata ingingo kubiheba aho bahereye ndabihevye ukamengura ugomba kumunyugura ugomba umubabazi yagiye kandi yagiye gufatana n'uwundi bisigura ko ico gihe kugandara kwawe ntaho kwashitse ahubwo hagira kugira kukujane mu kindi kizogukomeretsa kandi ariko igihambaye muri intambwe yo kugandara byari bikwiye ko turonka abantu de confiance umuntu w'akamaro ashobora icyo dufashije akadufasha kugandara yego imbere yuko tugaruka kuri kubwo bufasha umuntu yoronka nagira ngo mbaze muganga Gladys yatubwiye zeno ikigandaro aratubwira yuko hari intambuko zitandatu canke indwi bivanye n'abahinga umuntu yotegezwa gucamwo kugira ngo agandare neza mbega iyo bishitse umuntu ntagandare nkuko yabivuze niza ingaruka zishobora kuba ko muntu alors kutagandara bikenshi bizana ingaruka z'ubwoko bubiri haraho bijana mu kigandaro twovuga tuti kijana izindi ngwara zo mu mutwe hari naho bijana mu kigandaro kijana ingwara zo mu mubiri birabaho bajya mwumva ngo baragwaye umutima ama hypertension bikaduga ego muri ico kigandaro kizana ubugwayi bwo mu mutwe ni bamwe musanga byarabaye ivyigihe kirekire cyo twita chronique ugasanga yaragumye muranage ma etape ya dosiguriye mesezeno ugasanga yagumye kuri etape ya depression bikamuviramwo ntibibe bikiri kakabonge ko kubura bikaja mu kabonge nyako bisaba ko afata umuti cyangwa ugasanga bimuviriyemwo ubundi bugwayi bwo mu mutwe y'ama traumatisme ihahamuka ugasanga umuntu asigaye afite ishavu rirenze umuntu donc areagisa ku kantu gatonya wa muvyeyi abura umugabo mu gugasanga iyo shavu arita kubana nk'akarorero ugasanga umwana agize akantu gatonya arakubita gose bikamuviramwo ingorane zo mu mubiri ugasanga n'umuntu aza kubwira ngo namamenetse umutwe nama numva umutima wiruka gose umutima ugomba kuncamwo ndababaraha ibibazo bidahera none biba byagenze gute kugira ngo umuntu agume kuri iyo etape donc ntashobore kumara za ntambwe indwi yatubwira zeno byose bivana n'ububasha bw'umuntu
kugira ngo Kwakira. arengere yakire yongere arengere ingorane zamushikiye. Izi ngora zose tubona kenshi biva kuri iyo capacité ya resilience cyangwa kwiadapta ku ngorane zigushikiye mu buzima. Yego. Ni kuvuga yuko rero uko kutagandara kurashobora gukora ku magara yo mu mutwe y'umuntu cyane. Yego, kandi bivanye n'ingene umuntu avyifatamwo, hari abaca baja mu biyayura mutwe kugira yibagize uwo muntu yabuze. Kenshi abanwa inzoga zirenze usanga ari abagabo, abadamu nabo usanga ari babandi bama ku miti. Nko mu kiganiro giheruka mwarumvise témoignage y'ugira mutambo ati nama ku paracetamol, nama ku donc carondera gufata diazepam kugira sinzire canke imiti yindi. Ego. Kandi nivyo navyo bishaka kumuviramwe izindi ngorane zikomeye cyane. Ego, ndabona Zeno nawe umengo yashaka kunganira. Mu bisanzwe umuntu twamufata nk'isaho canke tumufate nk'iridipe canke indobo. Iki kintu kibaye turiko turava mu kugandara umenga na kantu kamwe kaje bushasha tabindi vyari bihari. Mugabo ufate ko umuntu ni nk'indobo iri munsi ya robine ifise amazi agoma jojota imama. Rero hari gihe tuje kubona kijya kintu kikaza nkima riza gutuma iyo ndobo yuzura amazi agaseseka. Rero kujya ubona duca tugira arico twita la psychosomatisation. Ivyo bintu mubona bigaragara ku mubiri, uwo mutima wumva ugomba kumucamwo, bajya bubona bama mahiri, bajya muvuga bamenye ku mutwe ibihe byose, haragera igihe kubera bitakunze ko acisha mu zindi nzira ngo ivyo vyari muri we bisohoke. Ijya ndobo wari kudaha ajya amazi akavamo ikagabanuka, canke bari gutobora mu mbavu mugabo agaseseka. Wewe rero no kuvuga yagumye avyimbira muri we, kuko n'igihe yabura twaramwangiye ko arira. Hariho nababura akabura mu buryo budasobanutse kujye ko wowe uririra utamuronka utamubona. Ujya mu ntari kwararira yikumbagaza ku kiziga, ariko arakira gusumba utari kwarakura mu kanwa. Ujya muntu mu majambo make kwerekana ibigumbagumba n'ibishobisho mu gihe wabuze birafite icyo bifasha. Ni kimwe nyamukuru gifasha umuntu agandara neza. Umugabo yahava akemera kurira. Nico gituma abagabo tutaramba. Nico nagira mbaze nti hari abantu muri kameremere zabo batarira. Muraduhenda ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda. None ndayo umugabo ingana gute kugira ngo ibika amosozi yose yorize mu kiringo yamaze kuva kiri umwana. Nico gituma tutaramba. Umupfasoni naho mutuka acarira kandi acasohoka twenga. Wabuze umwana wa mbere barakubuza kurira, uburu wa kabiri barakubuza kurira, ugeze ku mugore barakubujije kurira. Inzo utunywe biyari bamute kugira ngo usinzire. Ivyo wabitse muri we uko biri kose bigaruka mu mutwe uruzugwa. Hanyuma haragera igisafuriya sinzi ko muyibona iri kuratikimba irasevya igatinda igasesa. N'abantu niko tumeze, turajanga ugasanga umuntu arahikahika umuntu ukakomenera ibanga, ugasanga umuntu asiga afise iminkanyari mu maso, ugasanga agendera ry'umusa, agendera turitse urutoki, agenda no kuvuga ko bijya byose yabitse kame kanyuma ko kuburu wiwe ngo naragowe. Ugasanga umuntu ku mugoroba yicameze gujya ngo naravyariye ifu nabandi bavyarira guheka. Ntari kwabwira wewe ariko arivugana, bisigura ko babandi abonye abana nimba yabuze umukazana ngo abandi bo barafise abaja kubavomera atari jewe ngo navyariye guhamba. Ntari kwabwira uwundi ariko aribwira wenyene. Ije zohereza kwa Rojanti agize Imana gashikayo. Iyo aronka umuntu amuganiriza, iyo aronka umuntu amureka karira, iyo aronka umuntu amubwira ati mbwira uwo muntu yapfuye gute, uko abivuga kenshi niko bimuvamo. Rero ico cyo ukavuga ko bacagira ingwara zo ku mubiri, umubiri rero utinduka bisohora uko vyumva. Hari abavyimba, hari abagwara izo ngwara z'umutima, ama diabete, ama hypertension, ugasanga afise amahere, ugasanga yamamenetse. Uno munsi ndazi ko hari abantu ubu turiko turavugana kubera uguhomba ivyo badandaza, kubera guhemukirwa mu rukundo. Uko hari guhemukirwa mu rukundo, urongo yagacapfa ukagira ibutiki gasha, ukaja mu kazi bakakwirukana, aho ntiwigeze ugandara. Mugabo no munsi ugaca usanga bafise amanu z'amashakoshi yuzuye amanu z'ama yarari kuri paracetamol biranga. Uno munsi asigagenda na Ferrari gafise pharmacy muri shakoshi no muhira. Muga ntiyigera yimenya yuko ari kubera ivyo bintu yabayemwo, atigeze aronka umwanya wo kubibamwo. Kera ni kubera iki bafata indwi yose ntuzewe yo kugandara, bavuga ngo bariko barakuganiriza, kuko iyo uryamye bijya waciyemo vyaragaruka, bakamuha umwanya muto wo gusombra muri iyo nuze muri solitude, bakavuga amajambo yubaka. Mbere bakazana ari intuzi nkuba yakubise ibitoki, bakazana ingundi y'igitoko mu gaterunda inka, bakazana bakavuga ngo nukumwokora nuko muranegera kugira ngo vya bindi yabona ko vyahavuye iruhande yo kumuganiriza. Hariho ni vyabisubiriye. Mugabo no munsi kibazo dufise ni umwanya wo kugandara ntaho dufise. Dushisha ku magroupe WhatsApp tukaronka amafaranga. Abari hanze barabizi, umuntu agapfa wabuze umuvyeyi wifuza kumuhamba, ugaca utanga amamega agwiriye bagacagira live.
ngo ndiko ndabibona mugabo ujya yamuravye yamusezeye yamwikumbagaje kakarira yakize kukurusha uyu munsi rero ugize Imana nyuma y'imyaka 5 kava iburaya ukaza kuraba ngo ni mu ndangiraho mwamuhambye nico gituma umuntu azama zishajije hariya hari abatigeze babona bahambwa barindiriye kuzoza kubaraba nyuma y'imyaka 15 agaca nukuvuga ko atangura kurira gushasha kumwe babandi barira mu myaka 10 n'ingahe atwaye amashurwe acarira kusanzwe niho yemera nyakwemera ko byabaye ya etape ya Deni agaca yivamo ati finalement ndabonye ko yapfuye yego rero no kuvuga haba kuba mu rukundo urashobora kugendera ugakurikira bijya bigabiro mwate hajya mwagiye muri icara ugahebura hamwe mwahanira kabenye mukagabura atana amafaranga muri aronka ugahebura uti finalement yaragiye ukaja kumuramutsi yo yarongowe atari kujya kumujya umuhari ugahebura ukabona uti finalement ni wamutwaye irga yaratunze kundusha ntiyandenganije nimba yashaka iyi salimeze gutya nayo ari kuronka ukiyakira mugabo ubwo buryo ntabwo turonka ko kugandara rero bavuze kugandara hari umuntu gucugira gahinda hari bacagenda gahungira mu isengero bagasenga nivyo uri kurasenga mugabo urakeneye gukoza ko ukuri la realite ukabona ivyabaye kavuti ndavyakiriye uburongo nasuye kwiyangaja gushasha nimba butike yahiye ukagenda ukatora umunyuta ukawuraba ni vya bintu vyanje vyahiye kuko hari umuntu bihiye aca hunga kagenda ngo sinobona umunyuta uvyanje rero ukugandara kwiwe nuko kuraba agakorakora aganyuma gaheza agaherekeza akabona ko vyabaye finano akavuga ati navyakiriye nabibonye meze nk'ubunganira gatonya hari akantu ngari mucijemo ngo mu Kirundi batanga indwi imwe mu mwana ashaka musanzwe ntinakwiye hajya kuba kwihagarara ko kumbere kubera ari byo vyemewe n'umuco kugira ngo ntibagucishe mu ijisho kuri umuntu w'intege nke kuri umuntu adashoboye kwihagarara ko kutari umugabo n'ahandi OMS ivuga ko ikigandaro gishobora kuja kuri 6 mois kugeza kuri 6 mois hari nabandi bavuga ko bishobora kumara n'umwaka wose ukiriko uraca muri za etape ni kuvuga kuri buri muntu nta kiringo kihari kiri fix nta kiringo kiri fix mugabo umuntu araraba bivana n'umuntu kuntu abyakira kumbure ego mugabo hariho ikiringo biriko birarenza nk'umwaka biba biriko biraja mu kigandaro kidasanzwe de compliqué aho rero niho haza bya bintu byo kugira amagara make yo mu mutwe kuja muri za depression guhahamuka biratandukanye de compliqué irukwayo hamana hariyo nico bita de pathologique iyo rero iyo ishobora gutera ingwara iyo ya kabiri mvuze ni ishobora kuzana ingwara compliqué yo iba chronique en fait ni di etape nyene mugabo amara mu mwanya munini nimba uwundi yo maze muri Deni isomeni imwe ugasanga we bimufasha amezi 2 hama etape ya kabonge uwundi yo yimazemwo ukwezi kumwe nawe agaca yimaramwe amezi 6 bikazoba ibintu birebire gose. Nubu rero tukiri mu kiganiro nabacu kibayagira kubijanye na magara meza yo mu mutwe n'umusi nkuko mwavyumvise turiko tuyaga kubijanye no kugandara reka nkuko twama tubikora mu gice ca kabiri ca kino kiganiro turabaha ibibazo hanyuma namwe mukatwishura hanyuma ubushoboye kubitora akaronswa ubushimwe bugiye butandukanye ikibazo ca mbere batubwiye icarico ikigandaro nashaka rero namwe mubaza kutwakura mutubwire ikigandaro niki ikibazo ca kabiri nizaye ntambwe zitatu gusa umuntu acamwo yagandaye nizaye ntambwe zitatu umuntu acamwo yagandaye batubwiye ko ari indwi ariko nshaka mutubwire zitatu muri izo ndwi umuntu acamwo yagandaye ikibazo ca gatatu uwizi by'inyifato yavuze ko umuntu yatubwiye ko umuntu yogandara gute mu yandi majambo ikibazo ca gatatu ni umuntu yogandara gute muratubwira ikibazo ca kane naco ni mbega kugandara bavuze ko bimara ikiringo kingana gute ikibazo ca kane mbega kugandara bavuze ko bimara ikiringo kingana gute ica gatanu n'inzahe ngaruka ziva ku kugandara ivyo nivyo kukutagandara nako nize ngaruka ziva kukutagandara nibyo bibazo bitanu kumbure muza gushobora kutwakura kuri 72 24 24 24 munywanyi ku murongo allo na mahoro yego na mahoro muri bande mutwakwiye muri he Rodrigue Mwijabe ni kibazo wishura na kabazo baza ni kibazo nashaka kwishura chakanga
ikibazo kigira gatanu kivuga ku mpamvu wokwigiza inyuma akaradiyo kawe. Ikibazo kigira gatanu nizahe ngaruka ziva ku kutagandara. Rodrigue, oui. Allô? Allo, nashaka kwishura ku kibazo mwabajije ku uko umuntu yogandara. Yego umuhinga yavuze yuko bwa mbere umuntu yobanza kwemera ko yatakaje canke ko yabuze ikintu. Hanyuma agategereza kwemera kubaho ko ubuzima bubandanya, akamenya ko ubuzima bushobora kubandanya n'ico kintu aba yakibuze. Hanyuma akagerageza no kuronderera icosubirira c'umuntu yabuze. Nibaza ko ikibazo yagitoshye. Siko Natubwire ego nukuvuga nkuko kumbure gusa ko yagitoshye. Ego Rodrigue kanimero kawe ka telefone. 79 79 640 302. Urakoze cyane. Nakoze. Rodrigue akaba atorera ikibazo kigira gatatu. Nta kindi ari bugerageza. Rodrigue yamaze kugenda. Mugabo hagati aho imbere yuko umunywanyi. Allo? Namahoro? Namahoro. Emmanueline. Emmanueline hehe? Mubwiza. Ego Emmanueline we wari wadutelefonye mu kiganiro giheruka. Nari natanze nimero muri message. Ntitwashoboye kumbure kuba tuyibona uracuyiduha. Nishure rero ikihe? Ikigandaro ni iki? Ni ikiringo umuntu amara mu gahinda. Umubabaro. Bivanye n'ivyo yabuze ari umuntu canke ibintu. Okay, wagitoye Emmanueline. Duhe ka nimero rero. Hari ikindi kibazo ushaka kugerageza? 70. 66. 446. Ego hari ikindi kibazo ugerageza muri ibi bitatu bisigaye? Ndabibuka ngwiki. Icya kabiri nizaye ntambwe zitatu umuntu acamwo yagandaye. Ikindi naco mbega kugandara bavuze ko bimara ikiringo kingana gute? Nisuri cyo nyene bavuze ko aho hambere bavuga ko bishobora kumara indwi imwe. Ariko uwo mama yavuze yuko hari gihe bishobora kumara amezi 6 canke umwaka. Ase ngo nagiye bifise bimara. Naco nyene uragitoye Emmanueline byose urabihejeje? Reka ucusigira abandi rero urakoze cyane. Sawa murakoze. Ego Emmanueline rero akaba yishuye ibibazo bibiri hasigaye ibibazo bibiri nyene. Bibiri canke bitatu? Hasigaye bibiri. Nizaye ntambwe nka zitatu umuntu acamwe yagandaye hanyuma nizahe ngaruka ziva ku kutagandara. Hariho undi munywanyi ku murongo. Allo? Oui, muri bande mutwakwiye muri he? Fiacre ndi muri Rohero. Fiacre muri Rohero ushaka kwishura canke kubaza ikibazo? Shaka kwishura. Ikibazo ikihe? Kutagandara. Nizahe ngaruka zishobora gushikira umuntu atashoboye kugandara? Ashobora kugira indwara zo mu mutwe. Akagira indwara zo mu mubiri. Sigura. Allo? Oui, dusigurire. Dusigurire. Kugira indwara zo mu mutwe no kuvuga ashobora kugira nka tube imeze ukuntu. Hanyuma ku ndwara zo mu mubiri ashobora kwamamahere ukuntu nyene. Canke akagwara intuze umutima. Mengo muganga ntanyuzwe. Muramutwengeje by'ukuri ngo amatruba ameze ukuntu ngo amatruba ameze ukuntu bandanya wumviriza kumbure usubiremwo wiyumvire neza urasubira duhamagara. Urakoze Fiacre. Ego kumbure mu kurindira ko haza uyundi munywanyi.
ego bari batubwiye yuko mu Burundi kuva kera batunganya igihe c'ikigandaro umuhinga yari yatubwiye yuko cashobora kumara indwi imwe mugabo uri kurumviriza haba ubu hari igihe usanga niyo ndwi idahera mugabo kandi hariho imigigwa ijanye n'urupfu bakunda kugira ugasanga bagiye kuganduka haciye nk'umwaka mbega ico kingo twogisigura gute mbega ikibano cyo cofasha gute kugira ngo uwo muntu ashobore gusubirana haba kuwabuze uwiwe canke wabuze ivyiwe murakoze hariho nk'ico murabona imigigwa bagira hari ico bita gukaraba n'ubu baracabigira barakaraba kugira ngo nimba ari ikintu kibi cabaye barafata urupfu nk'uko umenga na muvumo canke ari ikintu kibi mu muryango itogaruka barakaraba kugira ngo biyeze hanyuma hagacabaho igendwe yo kugandara baca batanga amasuka ico gihe no kuvuga baza bagakoranira mu hira ko wabuze bagatanga amasuka kugira ngo ubuzima bubandanye abantu baje kurima bagaca no ku mazi hanyuma rero mugabo ari kiringo bafata cy'umwaka kugira ngo bave ku rupfu baganduke nyezina ico kiringo rero no kuvuga ko kuva uwo munsi umuntu apfuye gushika kuri ico kiringo c'umwaka cyari kiringo cyo kugandara mu kibano rero hari ibikorwa vyakogwa ubwa mbere un accompagnement de proximité kuba hafi y'ababuze muri ico gihe yapfuye nimba ari umuntu umugabo nimba ari umuntu yarafise cyamaze mu rugo bavuga ngo urugo ruvuyemo umugabo ntirusigaremwe umugayo ngo nta mugabo yari muri go bisigura ko hariho manque hariho perte hariho kandi vide ico kintu c'ikinogo gisigaye baca barondera mbega nimba bagabanganya abana bamwe bakabajana ku ishuri abandi bakaja kwa inasenge bakaja kubarera hanyuma abandi bakazana imarirano impuzu bagahereza abantu abo mu rugo bavuga ati abantu ko bibaye gutya ivyo byose bazokenera abandi bakazana amazi bakazana udukwi abo hirya no hino bakaza bakabagendera bakabaganiriza bakababa hafi bagafata n'umwanya w'ico kintu bakagifata nk'ikintu c'akamaro bategerezwa gukora uno munsi rero ikibazo kihari nuko n'uwo mwanya atawo dufise n'uhaciye haca ku mugoroba yare iburuwe bumwishe akaca arengana iyo rero urabona ko muri ico kiringo c'umwaka ni iki ikibano canke umuryango wokora mu majambo make kugira ngo bafashe uwabuze ubwa mbere ari kubaba hafi mu kiyago kubaganiriza hanyuma kubafasha mu vyankenerwa ico twita soutien psychosocial ibandi kubaganiriza hari ivyo bakena baraza bakabaterera inuze bagandaye abandi bariko bararima baca baza bakabaho umukozi bakaza bakarima bakabafasha hariho n'ababahereza imbuto bakaza bakafasha kuyitera hanyuma ikindi naco amajambo aremesha hari n'igihe umuntu yo yabuze bavuga ngo ntaco yabuze ngo yavyaye benshi nakatsi gasokotse ku nzu bisigura ko uwo muntu iruhande y'ukubura ariko arakomeretswa n'amajambo ariko aravugwa hariho n'abandi baca baca imanza les jugements de valeur uyo muntu yapfuye gute ugasanga bariko bagomba kuvuga mbere n'ivyakahise ngo arakajapfa ntaco yaramaze nimba atarakimaze kuri wewe yarakimaze ku bandi yari se w'abana yari nyina w'abana ubwo rupfu rero uko rwabaye ugasanga inyuma yago tugerageze tube abantu babona ukuri n'ibintu vyiza hanyuma utubwiye ngo kubafasha mu vyankenerwa nk'ubu uno munsi tuvuze tuti hari wabuze mu kibano iwacu ni ivyahe vyankenerwa hejuru yo kubaganiriza ni ivyahe vyankenerwa twari dukeneye kubafasha mbega ni ryari tubona ko ivyo vyankenerwa mbega wabuze n'uwabona ivyankenerwa canke uwumufashe n'uwabona ivyo akeneye ubwa mbere kugira ngo ubimenye nuko uba waganiriye nawe niwe wenyine no kuvuga ivyo akeneye muri ivyo harimo no kujanwa kwa muganga kuko babandi bagwara iyo tutababaye hafi navyo bazomenya kubagira inama hanyuma ivyo bindi vyankenerwa ndagwa karorero twavuze ko bashoka bari batunzwe no kurima ugasanga ivyo kurya vy'ukuri ne banosaka ryo kubera ako gahinda bari mu muganga yavuze ati bivana n'umuntu hari gihagenda kaja muri deye compliqué uyo muntu none nimba yararize guhera ku mpanda akaba ariko ararindwi zibiri indwi zitatu ntari kwararima mbega mu kibano barabibona burano ko abo bana bakeneye kurya hanyuma ikindi naco nimba hari habari kw'ishure bikaba bidakunda ko bazosubira kw'ishure ugasanga abana bo kwanaka bagiye bahevye ishure bo barazi ko bahevye kubera ari impfuvye mugabo hari abandi bashoboye mu kibano bashobora kubafasha bagasubira kw'ishure nukuvuga uwo muntu kumuba hafi nuheze ukabona ivyo akeneye ugaheze ukavyishura kwa rero n'ivyo adashobora ku exprime adashobora kugaragaza wenyene mushobora kubona nk'abantu bamumenyereye babanye nawe bavuga ati ujya muntu tumwitegereje ko umuntu arahinduka agihindutse ku mubiri murabibona hindutse ku nyifato murabibona hariho nabigunga ntibasure kwegera abandi avuga ati abapfakazi nta kitadukengera bose basigaye baza kunyuririra ko usanga bahindura nyifato bakavuga ngo abapfakazi bakunda gukara sinzi kwicanga muri acumba
ngo abapfasoni n'abapfakazi bakunda gukara ugasanga hari akarenganyo gaca kaba kuri bo icyo gukora mu kibano ni byiza ko mumufasha no guhagararira n'ivyo yari afise n'uburenganzira bwe bugahagararirwa hari abantu batfakara bagaca barara baturatujwe bakava mu vyo bari bafise ni inkurikizi yo gupfakara avuga ngo iyo napfakara ntibari ko bantereye hanze ego tubanze twakire undi munywanyi allo 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 oui muri bande mutwake muri he Ejide mu Kanyosha Ejide ushaka kwishura ikibazo canke urabaza nishaka kwishura ikibazo umuntu atagandaye ingaruka ziva ku kutagandara okay arashobora kurwara indwara zo mu mutwe canke indwara zo mu mubiri izo mu mutwe ashobora guhamuka ishapu rirenze ku mubiri naho ashobora kurwara ibintu by'amahere umutima ego katubaze muganga Ejide ngo duha ka nimero wagerageje okay ni 60 022 556 hama nashaka guca mbaza yego hari abantu usanga babuze umuntu usanga amafoto baguma bayagarukana ku masitati ku maprofile kandi haraciye igihe umuntu yarapfuye yego byoba hari icyo bifasha mu buzima bw'umuntu kugira yihumurize cyangwa icyo byica yego abahinga baca bakwishura murakoze namwe ego mu kurindira ko hari wundi mwishure Ejide ati iyo umuntu yabuze kenshi baragarukana amafoto y'uwo babuze agatembera ku mbuga ngurukana bumenyi ku masitati mbega hari ico vyungura canke hari ico vyonona mu buzima bw'uri karabishira ivyo kugira tubivuge hari ikintu c'ikiringo dufatirako abigize guhera ryari gushika ryari nico kubera kwa kundi kurira umuntu hari ikiringo tumurekurira ko yorira vyuko tukavuga tuvyari ngombwa narire mugabo azorira gushika ryari iyo foto nimba heze umwaka akaba atakindi kintu kirasubirira profile y'uwo muntu akaba kiri kwiyo foto abasigaye kumenya mbega mu mutima wiwe naho iyo foto ntacisigura kubera ko ari yiriko yonyene bisigura ko yari bitire umenga ntarayemera ntibaratandukana aracamufise aracamubona aracakeneye kubona nk'umuntu ari ahari vivant rero nukuvuga kumufasha kuraba mbega nta kintu cyosubirira iyo profile hari igisho gushobora gusubirirwa n'ico kintu ciza cyabaye yakoze canke naho kumva ko muri we by'ukuri arakira ko yapfuye hariho n'abantu gushika n'ubu ivyumba vy'inzu zapfiriyemwe abantu babo bicugaye hariho n'umwana nzi agahuzu kase agapira ka papa wiwe amaze imyaka n'imyaka apfuye yagafashe nka monima n'ubu yagiye agafata gutya agenda gafise ku mutima bisigura ko gasemburiza se ari we bakiri kumurumva ntaramugandarira ntaranapfa muri waracamufise rero kuvuga ko uyo muntu vyafise ico vyica no hava ndamurengera mugani vyiza kurambega nikiringo kingani kabimaze ko kugira turabe ko atazohava ja muri ya deye compliqué canke ya chronique bavuga ego tugana ku musozo w'ikiganiro Gladys akajambo kanyuma wodutekera dufatiye kuri kicivugo akajambo kanyuma noshikiriza abariko baratwumviriza nuko kugandara ntugandarira gusa uwo wabuze ntitugandarira umuntu gusa kugandara biri kwinshi urashobora kugandarira uwo wabuze urashobora kugandarira ibintu vyawe wabuze urashobora no kugandarira akazi watakaje ego hama mu gufasha abantu bari mu kigandaro tureke kubacira imanza ko bariko bararenza ko bariko bariyambagura muha umwanya arire biri mu bifasha umuntu kurengera ivyo bihe bigoye ari karacamwo zeno twogaho nyene turiko turasozera ikiganiro akajambo kanyuma wotekerera abatwumvirije muri kino kiganiro nega ndabwire ko umutima ari nyama umutima sibuye umuntu ubonye agaragaje ibishobisho vy'ukuri mu gihe ababaye mu gihe agandariye ikintu yabuze muhako karyo kuko umwimya ko karyo no munsi azoja kubigira mu gihe kitabereye na hazoca yitwa yandi mazina hanyuma tugerageze tugene nyifato nziza nzima ifasha abantu kugira ngo ibikomere byabo bikire bibagire kandi mu buryo bwiza ivyo batakaje nabo batakaje batavyipfuza canke babakunda bakoze
Ni no kuri izo rero mpanuro za bano bahinga twari twume mu kiganiro nabacu cyo kuri uno munsi turangirije ko ikiganiro cuno munsi ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikira nshimira King Leon yari mu buhinga bw'ivyuma nshimira kandi na Alain Joseph Hatungimana twari dufadikanije mu kubashikiriza kino kiganiro wakoze cyane ndagushimiye Linda ndabipfurize rero kubandanya mugira ibihe byiza ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM